Ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abe kumwe namwe. Ndanezerewe kongera kuba muri kano kanya kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ndabahaye kaze, umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Nkuko mwabibonye kuri titre, by'ukuri hariho ikintu umuntu akoze aba yigaragaje ko ari umuntu acumura canke ko ari umunyabicumuro. Nkuko tubibona mu ijambo ry'Imana mu Gakatiya igice ca 2 ku murongo wa 19, Pawulo yavuze ngo nokongera kubaka ivyo nasambuye noba niyerekanye ko ndi umuntu acumura. Mu yindi mvugo, kubaka ivyo wasambuye, ivyo wari warasambuye ugasubiramo kuvyubaka, uba wiyerekanye kuri umubeshi, uba wiyerekanye kuri umucumuzi. Niki ijambo ry'Imana ryashatse kuvuga. Ngaha ndafise objectif mu mutima yo gutera intege umuntu yihanye akazinuka icyaha, ukava mu kaboregwe, mu busambanyi, mu bubeshi, mu kuraguza n'ibindi bitandukanye vy'uhoraho yagukuyemwo cagiye wari mu vyaha, mukakira gakiza. Rero umenye ko wodende bukigwa ukongera gusubira muri vya bindi, muri bwa bubeshi, muri bwa busuma, muri ya manyanga, muri bwa busambanyi, muri kwa kwiva vya bindi nyene warimwo, wokongera kubisubiramwo, woba wiyerekanye kuri umucumuzi. Satani hari igihe yihindura umumarayika w'umuco, ukamengo n'ubundi bwenge wubuye, ukamengo kuba uri mu gakiza warihenze, ukamengo wubuye ubwenge nyene ati bwa bundi kweri nari narihenze inzira, bari barampenze, ugaca usubira muri vya bindi wahozemwo. Bibiri yivuze ngo uba wiseruye kuri umuntu acumura, umuntu w'umunyabicumuro, umuntu w'umunyavyaha. Ahubwo ndagutera intege, shishikara urugendo, bandanya urugendo, komeza inzira watanguye ntuyirekure. Iyo turiko turasoma agatabo k'ingenzi, turabona ko urugendo turiko turafata rwo kuja mw'ijuru ruca ahantu hatandukanye. Hari igihe umuntu ashika mw'irinde, hari igihe umuntu ashika mw'ishayo maganya, hari igihe umuntu yurira imisozi mu ruhanya, hari igihe umuntu ashika mu biyaya biroga, hari igihe mbere n'umuntu ashika n'ahantu ho mu gitutu c'urupfu. Bisigura ngo umuntu ashobora guhura n'ibintu bitandukanye muri urugendo rwo kuja mw'ijuru, ariko solution si yo gusubira inyuma. Solution si yo kubaka ivyo wari warasambuye. Kubaka ivyo wari warasambuye bigaragaza ko uri umuntu w'umunyabicumuro nkuko Bibiri ivuze. Pawulo yavuze ngo nokongera kubaka ivyo nasambuye noba niseruye ko ndi umuntu w'umunyabicumuro. Ijambo ry'Imana muri Luka 18 ku murongo wa 1, Yesu ngo yakakira umwana abigishwa, abigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Erega inzira nziza wotuma wiyegurira gusenga hakusubira inyuma, hakusubira kwivanga mu vyaha. None rero abantu b'Imana, umuntu wese yisuzume, twoye gusubira inyuma, ahubwo tubandanye urugendo. Twoye gusubira muri vya vyaha twahozemwo, ahubwo tugwane tunesha. Kuko Bibiri yivuga ngo hahiga umuntu yihanganira ibimugerageza, ngo kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo n'umwami. None rero wowe uri kuranyumviriza, mbega ubona hariho impamvu yotuma usubira inyuma? Urabona vy'ukuri ko ufise ikintu cotuma usubira kubaka ivyo wari warasambuye? Reka garukira ngaho wongere ukunde umwami nk'umukiza nk'ubwa mbere, uhoraho abahezagire. Birashoboka iri jambo rikaba riguteye intege. Urashobora kwandika muri commentaire kugira ngo utere intege uwundi muntu yoba ariko arasubira inyuma, yoba agira yubake ivyo yari yarasambuye. Ukandika muri commentaire, nawe ugarura uwundi, nawe utera intege uwundi, kuko Imana yacu niyo nkomezi zacu, kandi niyo yongera inkomezi abadendebukiwe. Ndagushimiye wowe twabanye, tuzongera mu bindi biganiro bicana ku buzima bw'Umukristo. Uhoraho aguhezagiye.